Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambuhe mu wanyu wa Isange TV imbonesha kuri Rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kaze na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijanino ndagoye kaze ari makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kwisaha na makuru menshi cyane na makuru abagiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye tugira tugushikirize kuri ino saha. Tuyabandanirije kubiko biravugwa mu migenderanire murabizi neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze imisi ari mu rugendo rw'akazi we n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye mu gihugu ca Vietnam, aho rero bagiye mu rugendo rw'akazi kurabira hamwe hagati y'igihugu ca Vietnam ndetse n'u Burundi ukungene byofadikanya mu bisata bitandukanye na makuru menshi cyane twaramye turababwira mu binyamakuru ndetse no mu makuru atandukanye twagiye turabashikiriza ku buryo bw'ipfunyapfunyo. Rero tugiye kurabira hamwe iby'urugendo rw'akazi rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri Vietnam ndetse tunarabire hamwe ibyo boba barashitse ko n'umukuru w'igihugu ca Vietnam Luong Kuong. Makuru arimo aragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye nuko kuri ubu ngubu igihugu ca Vietnam coba gihaye ibikoresho vy'intambara igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kwigwanaho no gucungera umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ni mugihe kandi igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kivuga ko coba gifise abansi batandukanye bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero abakuru b'ibihugu vyompi baganiriye ku mutekano w'ibihugu vyompi ari byo gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Vietnam, maze Luong Kuong aca afata ingingo wo gutekerera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibitwaro bikomakomeye bizomufasha gucungera umutekano w'igihugu ciwe cy'u Burundi. Nkuko rero biriko biravugwa umukuru w'igihugu ca Vietnam Luong Kuong n'umutambukanyi wiwe barakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Vietnam kuva kuri uyu wa kane ndamukiza 2025. Urwo rugendo rubaye kandi mu gihe ivyo bihugu vyompi uko ari bibiri giteguriye guhimbaza imyaka 50 y'imigenderanire hagati yavyo yatanguye kuva ku mwaka wa 16 ndamukiza 1975. Ikindi kandi nuko ivyo bihugu vyompi bifise byinshi bihuriye ko muri kahise hamwe ndetse n'imico, bakaba rero ngo baranatwawe n'abakoroni. Kubw'ivyo rero guhanahana ivyiyumviro mu bisata bitandukanye birafasha cyane ivyo bihugu. Ibyo bihugu kandi birafise ubushobozi bunini bwo gukorana kuva Vietnam, kuko Vietnam ishobora gushora mu gihugu cy'u Burundi imashini zo za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ngaha mu Burundi, ndetse n'u Burundi bugashorera mu gihugu ca Vietnam amabuye y'agaciro, ibifungurwa by'ibitungwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kintu kandi kinini mu bijanye n'ubufashanya hagati y'ivyo bihugu vyompi ukari bibiri n'umugambi w'uruganda rw'ibikoresho bya gisirikare utumatumanako amakuru ku isoko y'u Burundi biciye mw'ishirahamwe Vietel Burundi rikorana n'izina ry'ubudandaji Limited. Vietel Burundi yatanguye ibikorwa vyayo muri Kigarama 2013 yongera kandi itanguza ku mugaragaro mu Ruheshi 2015 igisata gishasha co gutumatumanako amakuru cakunzwe cyane ataye imyaka 2 irahera. Ubu Limited ifise umuhora mwiza wa 4G uri ku rugero rwo hejuru cyane kandi yamaze gutangura gushira amahabona umuhora wa 5G mu Burundi. Limited ikaba kandi iri mu mashira hamwe 5 ya mbere atanga ikori muri leta biciye muri OBR. Iruhande kandi y'ibyo bikorwa byo kudandaza, Limited iha agaciro kenshi gushira
gushira mu ngiro imigambi yitwararikwa iterambere ry'imibano biciye mu bikorwa bifitiye akamaro abarundi. Buri mwaka Limitere iratanga ubufasha mu bisata bitandukanye nko mu gisata co kwinonora imitsi, amagara y'abantu ndetse n'indero. Nk'akarorero yarashigikiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru w'abigeme kuronsa amakarata yo kwivuriza ko kuri ba ntaho nikora hamwe ndetse no gufasha abanyeshuri batishoboye biciye ku mugambi Tendoze Lame. Uyu mwaka Limitere iri gutegura gushigikira umugambi wo kurosa amazi meza washinzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu ntara zose indwi z'u Burundi, bakazokoresha amafaranga angana n'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Inyuma y'ivyo kandi umukuru w'igihugu Ruwango Kongo hamwe ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye barageze inama yo kuganira, hanyuma intumwa z'ivyo bihugu vyompi uko ari bibiri ziragira ibiganiro byo gusuzuma ibyaranguwe muri iyo migenderanire hagati yavyo, ndetse bararaba n'imigambi mishasha yo guteza imbere mu gukorana kuri uyu wa gatanu ndamukiza 2025. Naho kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye ibibanza by'ishirahamwe Vietel Group, akaba ndetse yarashimye cyane ngo kuba Vietnam iri mu Burundi. Mu rugendo rwiwe muri Vietnam mu Viet Sport, ishami ry'ishirahamwe Viet Group ryitaho ivyerekeye inkino, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimye cyane intumbero ya Viet mu kubaka umugwi w'umupira w'amaguru, yongera kandi atanga ivyumviro by'imigambi bakorana muri kazoza. Imbere yuko asozera urugendo rwiwe mu bibanza bya Vietel Sport, Evariste Ndayishimiye yarashimye ibikorwa byiza hamwe ndetse n'ibyashitsweko na Vietel mu gisata c'umuteka co gutumatumanako amakuru hamwe n'ubuhinga bwa none ngaha mu Burundi no mu makungu. Yongera kandi yiyemeza gushigikira Limitere kugira ngo igume ikora neza ibikorwa vyayo by'ubudandaji. Yongera kandi avuga ko iterambere rishimishije kandi igume ari uko ikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse ngo binahambaye hagati ya Vietnam n'u Burundi kuba bifitanye uwo mubano ntangere. Tunyarukiye mu yandi makuru ngaha Igitega, abakenyezi bo mu mugambwe CNDD-FDD bariko barasabwa kwirinda ico cose ngo cotuma bajuragirikwa mu bihe bimirije by'amatora. Ibyo byashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa gatanu ndamukiza 2025, mu gihe bariko bahimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu mugambwe CNDD-FDD, umukenyera rugamba Day ariko wawita mu ndimi z'amahanga nk'icongereza, ku ncuro igira iya kane ku civugo kigira giti bakenyera rugamba dutore neza twitoze twubake Uburundi buteye imbere. Ibyo birori byabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma c'Igitega, bikaba kandi byatangujwe na defile y'abakenyezi bamwe n'abigeme bose bo mu mugambwe CNDD-FDD, bitewe iteka kandi n'abanyenicubahiro batandukanye, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ku rwego rw'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, umuhuza w'abarundi ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Mw'ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo, yashimikiye ku ruhara ntasubirwa abakenyera rugamba bafise
haba muri politike ngaha mu Burundi ndetse no mu mibano ndetse no mu butunzi n'ahandi hatandukanye. Yarashimye kandi abakenyera rugamba bitanze ku rugamba kugira ngo igihugu kironke amahoro. Reveriyano Ndikuriyo yasabye ko bo kwitegurira neza amatora yimirijwe kugira ngo itsinzi ngo izobe nziza kurusha, hamwe ndetse no kwirinda ibihuha ngo byotuma bajuragirika mu bihe by'amatora kuko umugambwe uhagaze ku bakenyera rugamba. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha twari tubafisiye kuri ino saha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gace k'akazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino mu kibano ndetse niyo hijya kure. Twovuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye. Reka rero mbandanye mbipfuriza umunsi w'Imana mwiza. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko mwibuke gufyonda sabone na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza kandi biba bigezwe ko.